wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Ndashaka kuvuga mfatiye ku bintu twize tumaze iminsi turiko turiga kuri kino gitabo c'Abaroma, kandi abatari bake twaratanguranye kwiga kuri kino gitabo, ariko uno munsi ndashaka kugira conclusion ntoya ku cigwa twize canke kuri Romains chapitre 1. Kubo tutari kumwe ku munsi wa Mungu twaravuze yuko iki gitabo c'Abaroma ni gitabo gikomeye cyane, kandi nizera yuko nitwaheza kuciga muri iyi minsi turiko turiga abantu b'Imana bazobona umugisha mu buryo budasanzwe. Haleluya. Abantu b'Imana bazokwakira umugisha wabo mu buryo budasanzwe, kandi nditeze yuko ubuzima bwa bamwe buzobohoka, kandi yuko ugiye gutahura Imana mu rundi rugezo. Abo twari kumwe ku munsi wa Mungu naravuze ko iki gitabo c'Abaroma ni gitabo kirimo ubwenge bwinshi, ariko Paulo yacanditse afatiye kuri crise iri kiraba yo kudatahura neza, aca yandika amajambo akomeye kandi ahereye mu bintu biremereye cyane. Kubo twari kumwe ku munsi wa Mungu twarumvise uburemere bw'amajambo avuga, ariko Paulo mu buryo yintroduiza iki gitabo c'Abaroma atangura acigisha ko yerekana situation canke yerekana eta ya humanité, yerekana ingene ivyaremwe tumerewe, yerekana situation y'isi mu gihe ciwe, kandi ivyo yareka aravuga mu gihe ciwe biri valable cyane muri kino gihe cacu muri ino saha. Murashobora kubisobanukirwa kuko Paulo yahagaze kwerekana ingene umwana w'umuntu ari impuissant, ingene umwana w'umuntu adashoboye. Umuntu ntashobora kwirongora, umuntu ntashobora kurongora ubuzima bwiwe ngo abushikane ku ntumbero z'Imana. Umuntu mu burongozi bwiwe ni umurongozi mubi, umuntu mu burongozi bwiwe ari limite. Abo twari kumwe ku munsi wa Mungu twaravuze yuko muravye ivyo mubona, muraraba amakuru, muraraba ibintu biba hirya no hino, muraraba amakuru yo mu Burundi, mukumviriza amakuru yo hanze. Iyo tugejeje kuraba ingene isi meze, situation y'isi nimbi, kandi urabona neza yuko umwana w'umuntu, kera twari tuzi yuko abantu bari bameze nabi mu gihe ca kera, twiga histoire, abantu ba kera cane atamajambere araza, abantu batariga amashure. Ariko uno munsi turashobora kubona kandi tukemezanya yuko hamwe n'ubwenge buri mw'isi, hamwe n'iterambere riri mw'isi, hamwe n'ingene ibintu byose biriko biragenda imbere, ariko turabona yuko abantu, isi iri muri esheke kubijanye n'imibano. Abantu bafise ubwenge ariko bagakora ibintu biteye isoni. Abantu bafise ubwenge bize ibintu byinshi ariko bakabaho mu buzima bw'amaskandare ateye ubwoba, bakabaho mu buzima bw'ibintu ushobora kuraba ukavuga ati mbega ubuzima ni gute, ibi bintu bimeze gute. Wagerageza kuraba ukabona yuko ku munsi yo turavye amakuru atubwira amakuru mabi gusa, kandi ayo makuru mabi atusha amaklasi sociale yose y'ubuzima bw'abantu. Birakora ku bakenye, birakora ku bijuju bitize, bigakora no ku banyabwenge bahanitse mu bwenge. Ariko ugerageje kuraba urashobora kubona yuko vy'ukuri guverinoma canke ubutegetsi bw'umwana w'umuntu, uburongozi bw'umuntu burafise amalimite. Paulo rero mu kuvuga iyi chapitre ya mbere ariyo mbere nshaka kurangiriza ko, kandi ntayo nsubira gusoma ko, ariko twarasomye imirongo itari mikeya. Paulo aja kuyirangiza akavuga ibi bintu bikomeye numva nshaka ko insista ko kandi no musi muri kino gitondo. Bwana sifiwe sana. Akavuga ibintu bikomeye, akerekana, uravyumva Paulo iki gitabo agitangura ubiravya, atangura avuga amajambo ateye ubwoba cyane, sivyo? Ku utasomye chapitre 1 ya Romains ndakwemvise kuyisoma, ariko atangura avuga uko bimeze. Ariko muri uku kuvuga amajambo aremereye muri iki gice ca mbere, akensista akerekana yuko abantu, sivyo abantu b'Imana, akerekana yuko abantu uburongozi bwabo nta kindi budukwegera atari colère y'Imana. Nta kindi, igihe cyose guhera igihe Adamu na Eva bafata control
y'ubuzima bwabo, bagafata orientation, bagafata inzira itandukanye n'icimana yari kirabatwaramwo. Ico vyazanye ku buzima bwabo, vyazanye colère, sivyo? Vyazanye ishavu ry'Imana kuri bo. Kandi uko twasomye muri Home, Paulo akabivuga mu bwenge bwinshi, akavuga ngo kubera abantu Imana yabimenyekanishije ko abo twari kumwe ku munsi wa Mungu, twaravuze yuko Imana iri inumugororotsi n'umunyakuri, iri juste muri jugement zayo. Imana nta muntu izobonera, ariko twarabonye yuko Imana yari imenyekanishije abantu. Nuno munsi Imana yacimenyekanisha abantu ikoresheje ico twokwita la création, ivyaremwe canke la création iratwigisha Imana. Imana irashobora kukwigisha uko imeze, Imana irashobora kukwihishurira ikoresheje ibiboneka, ari byo twokwita la création. Ariko kandi Imana yaratwimenyekanishije mu bundi buryo bugira kabiri. Imana yaratwimenyekanishije ko ikoresheje conscience, sivyo? Nukuvuga ngo ijwi ryo mu mutima. Umuntu wese afise ijwi ryo mu mutima rimuha kumenya ikibi n'iciza. Ivyo biri universel, ivyo biri ahantu hose. Ugiye ukiga amategeko canke amateka y'isi, kuva kera abantu bakora amakosa mwamwe barahanwa, kandi nta communication yari ihari, kandi juridiction internationale ntiyari centralize nko muri no myaka. Ntihariho CPI ihana abantu batwaye bose ngo icentralize ibintu byose. Ariko abantu batarinze gukomunika no kumenyana, bafise amategeko amwamwe abagize abahuza mu isi yose. Bisobanura ngo mu bwenge bw'umwana w'umuntu Imana yarashizemo ico no kwita conscience. Uravyumva, hariho une certaine moralité, hariho kuri Imana yashize mu bantu bose. Rero Bibiliya muri chapitre 1 y'Abaroma iri kirerekana jugement y'Imana ingene izogenda. Bibiliya irerekana yuko ibi bintu nivyo bizoba ibihamya canke bizoba ibitemwe vyo kwagiriza abantu, kuko mu nzira imwe y'ivyaremwe canke mu nzira y'ijwi ryo mu mutima rikumenyesha ikibi n'iciza, Imana izogira icifatirako. No kuri wa wundi atumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Imana izokoresha izo critères kugira ngo ishobore guca imanza bivaye n'ico yahaye abantu kumenya. Rero Paulo muri uku kwandika ibi bitabo atangura twereka yuko twareshuwe, turicana mu gatondo twama twumva abantu bapfuye. Ejo bundi aba bava muri Amerika twumvise Boston abantu abasore baturikije amabombe. Ariko kandi ukaraba abo bantu bose sa abantu badafise ubwenge, n'abantu bize. Umwe mukuru ni mu médecin, yize médecine, afise ubwenge, na mutoya ari brillant, ariko bose bariko barapfa. Uravyumva, ariko ukagegeza kuraba nihe motivation, nikihe gituma abantu barushiriza kumera nabi kandi bafise ubwenge. Menga ubwenge yaba numva umenga ubwenge n'ikintu cari dukwiye kutwongerereza ubuhinga bwo kubaho neza. Sinumva ingene ubwenge aribwo buba bwinshi. Uravyumva nkuko nababwiye dimanche, aho ugasanga abantu basambanya abana bato, abo twokwita ba pedofile, bariko barasaba uburenganzira bwo kubikora ku mugaragaro batabaye kondane. Kandi waraba muri abo bantu bose si bijuju, ariko n'abanyabwenge. Ibi vyose Paulo akabivuga ngo nico gituma Dieu les a livrés. Imana yabagaburiye mu bwenge bwabo. Abantu bashatse kwirongora, Imana ibarekera mu bwenge bwabo kugira ngo birongore. Uno musi nge n'isi meze, ninge nisa, ama inegalite ahari, ama injustice dushobora kuba turiko turabona, ibintu bibi dushobora kuba tubona mu isi. Imana siyo auteur, ariko Imana yaturemye turi vyaremye biri independent, kandi bigomba kugira ico bihisemwo, kandi ico duhisemwo kiradetermina ingene ejo hacu hasa. Rero Imana muri libre choix, uravyumva, yarekeye umwana w'umuntu. Ahanya Paulo mu kuvuga ibintu bikomeye agira rero atangure kwinjira atwereka les solutions. Ico nkundira Bibiliya ni inkuru nziza. Bibiliya ni sigitabo kideklara faillite canke kivuga gusa ibara. No. Ariko Bibiliya ni gitabo, uravyumva, kitwereka espoir yacu ahaniri. Ni gitabo kitwereka imfunguruzo zo gusohoka igihe twugarijwe ahantu, siko? Ariko kandi tugomba kumenya aho tugomba gusohoka ni hehe. Haleluya. Amina. Warubizi Imana nico kintu conyene Bibiliya iduhamagara kwadoha no guha ubuzima bwacu. Imana nico kintu duhamagariwe gukunda n'ubwenge bwacu bwose, n'inkomezi zacu zose, n'ivyacu vyose. Uravyumva? Imana yonyene. Ariko kandi
ikintu mbona mfatiye kuri aya mirongo twasomye iri muri chapitre 1 ndamaze gusobanukirwa neza yuko nimba ari ikintu tugomba gusobanukirwa nuko twebwe turi imana mbi. Uravyumva? Nimba twogushira muri kategori y'Imana, uri imana mbi. Uri sorte mbi y'Imana. Twebwe nshatse kuvuga iki? Ntukemerere, uravyumva, ubuzima bwawe, ntukemerere kamere kawe, ntukemerere kubaho kwawe, uravyumva, ngo wewe wirongore, kuko uri umurongozi mubi wawe. Uno munsi ndashaka gutusha ku kintu gato c'idini. Ariko kandi ndabwiye ko nimba ari ikintu ca mbere kibi kibaho ni dini. Igihe twakizwa canke igihe twamenye Imana, ijambo ry'Imana ritubwira yuko tutaramenya Imana twari dupfuye twishwe n'ivyaha vyacu. Paulo yerekana yuko tutaramenya Imana twari abantu bapfuye. Bibiliya kandi kavuga ngo nikiye cerekana ko twari dupfuye. Twagendeshwa n'ibigendeshwa n'abandi bose. Twatwagwa ngo n'impwemu mbi zitwara abandi bantu bose. Twakora ivyo twishakiye. Uravyumva? Twakora ivyo dushaka mu mwanya tubishakiye. Ariko ngo tumaze kumenya umuco, tumaze kugendererwa na Kristo, agacungura ubugingo bwacu, twarabaye bazima. Ngenda babwire yuko Bibiliya idekriva umuntu ataranywana n'Imana, atarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mu rurimi rwa Bibiliya ari dekriva umuntu atari muzima kuko impwemu yiwe irapfuye. Rero twebwe igihe twita umuntu apfuye, umuntu atakaje impwemu agapfa fizikuma. Uravyumva? Ariko Bibiliya idekriva eta ya mort, uravyumva, y'urupfu igihe cyose umuntu ari séparé n'Imana. Iyo umuntu atabucuta afitaniye n'Imana aba ari umuntu yapfuye, niko Bibiliya ivuga. Ariko tumaze kuba bazima, uravyumva, bivanye no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanje, narabaye muzima. Yesu ashimwe cyane. Ariko rero muri uko kuba twarabaye bazima, ndashaka dusobanukirwe neza iki kintu. Tumaze kuba bazima, Bibiliya ivuga ngo Imana iri muri twebwe. Mpwemu yera ari hehe? Mpwemu yera ari muri twebwe. Ni ukuvuga ngo igihe wizeye uri ngoro ya mpwemu yera. Mpwemu yera w'Imana ari mu buzima bwawe. Ariko kandi naho twamaze gukizwa turacafise amabezo. Rero ugiye gutangura chapitre 2 y'igice c'abaroma, ugiye gutangura chapitre 2, Paulo atanguye kuvugana gato n'abakristo, sivyo? Chapitre 1 yabwiye abantu batizera Imana. Ariko chapitre ya kabiri hari ijambo aguma avuga ngo nkuko mubizi. Vyerekana yuko yariko yadressa, yariko avugana n'abantu bafise ico bazi, bamaze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndizera yuko nanje abantu ndiko ndavugana nabo n'abantu bafise ivyo bamaze kumenya kubijanye n'agakiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ivyo twamenye, twaramenye Imana, siko? Hari ivyo twatahuye, twarababariwe ivyaha vyacu, statut yacu yarahindutse mu buryo bw'impwemu. Nta rubanza ruri kuri twebwe kuko twizeye Imana. Urubanza rwabaye kuri Yesu ruratuvako, twe turabagororotse. Haleluya. Rero mwebwe kuko mwakijijwe, guhera umunsi mwakijijwe mwacitse abagororotse. Ariko abagororotsi mwacitse, ntimwacitse abagororotsi kuko mudafise amakosa. Abantu benshi baravuga ngo je ngo nzokizwa ninahinduka. Ngenda kubwire yuko utazopfa ushoboye guhinduka neza atari Imana yonyene iguhinduye. Kandi igikorwa cyo guhinduka si wewe Imana yagihaye. Responsibility yo kuduhindura Imana yarayihaye, niyo iduhindura. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana iguhamagara ukuri. Guhera umunsi wa mbere mukijijwe mwitwa abera. Naho woza kwakira Yesu Kristo ufise umupfuke, ufise toni zingana gute zigafe warayemwo, umunsi wakiriye Yesu Kristo, uravyumva, ucika umugororotsi. Nitugororotse kuko ibikorwa vyacu ari vyiza, ariko tugororoka kubera ibikorwa vyiwe vyabaye vyiza. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi guhera ubuzima bwo kwihimana ndabutanguye, ntangura kwinjira muri processus yo kugororoka mu buryo bufatika buri pratique. Ingene ngendana n'Imana icigenda irakora mu buzima bwanje, kigenda kimpindura, kigakonforma ibikorwa vyanje kuri statut yanje spirituel. Mubanza kuba abagororotsi mu mpwemu, mutaraba abagororotsi mu bikorwa bifatika. Ariko muri uko kwakira uwo mugororotsi ahindura ubuzima bwanyu no mu bikorwa bifatika. Abantu bakakubona bakavuga ngo vy'ukuri urya muntu yarahinduwe n'Imana, kuko hariho ibimenyamenya vyo guhinduka kwawe bivanye n'igikorwa c'Imana kiriko kirakoreka indani mu buzima bwawe.
uno munsi rero ndagomba gusurinya igikorwa Imana ikora mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka gusoma Matthieu 16:24. Matayo 16 murongo wa 24. Matayo 16 murongo wa 24 haravuga ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Buno Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Munyemerere mvuge kuri kino kintu n'introduisa kuri iyi point cyangwa kuri iyi verset dusomye. Yesu umunsi umwe yaradefinishije, nibaza yuko ni rimwe mu majambo akomeye Yesu yoba yaravuze mu ma evangile canke mu bintu vyanditswe. Ariko kandi je hari ama question nipoza kubijanye n'agakiza. Uravyumva? Kandi uno munsi niyo ndiko ndahagarara ko kugira ngo tuyimvire ko co kimwe hamwe. Yesu yaravuze ngo umuntu niyagomba kunkurikira. Uravyumva? Nimba hari umuntu muri mwebwe ashaka kunkurikira jewe, uravyumva? Nagire gute? Niyange. Nasanze kimwe mu bintu vya mbere bigoye mu nzira yo kubana n'Imana ni urugendo bidufata kugira ngo, uravyumva, urabona umwanya bidufata gushobora kwiyanga. Iyo je nsomye evangile, uravyumva, ndatangazwa n'ingene Yesu atorosha ibintu. Ariko ndatangazwa n'ingene twega abavuga butumwa bo muri no myaka turorosha ibintu. Kandi uno munsi faiblesse ya eglise canke intege nke ziri mu mubiri wa Kristo zihagaze yuko ubutumwa, uravyumva, dukunda ari ubutumwa rimwe na rimwe buri diriwe bufise ico bwagabanije kuri message originale ya Yesu. Ikintu gituma mu buzima bwa je na wewe dushobora gutakaza inkomezi na efficacité na impact nk'abakristo nuko message twakira niyo twizera yabaye diriwe. Igihe Paulo ariko arandikira abaroma yaratweretse yuko bidashoboka yuko umwana w'umuntu atwara humanité muri succès. Uravyumva, kuroranirwa ntibishoboka. Narangije ku munsi wa Mungu mvuga ngo hariho abantu benshi babaye desu kuko hari ibintu bibaza ko bashobora, hari ibintu bibaza ko ushobora gushikana ku muryango wawe canke kwishikanako, ariko kandi urashika ahantu kuri point aho usanga udashobora kurengana. Uravyumva, uheyariza yuko mu byo wemeye kandi bibaza ko ushoboye usanga uri umunyantege nke adashoboye. Ugasanga umuntu agenda yumva ari kondane kuko yananiwe gushika ku ntumbero kanaka. Ariko ndagomba kuguhumuriza ndakubwira yuko hari ibintu tudashobora kwishikana ko twebwe mu nkomezi zacu, kuko nk'abana b'abantu turafise amalimite, turafise aho tugarukira. None agakiza kaza kumariki mu buzima bwacu? Imana iza kumariki kubijanye n'amalimite yacu, atubuza gushika ku vyemezo, atubuza gushika ku vyiza dushaka gushikako. Uravyumva, kuko turi abantu dufise aho tugarukira. Yesu arabivuga neza, aravuga ngo umuntu niyagomba kunkurikira ni yiyanke. Bantu b'Imana, ntababeshe, sinzi mwebwe ingene bimeze, ariko nasanze biragoye kwiyanga. Biragoye kwiyanga. Ariko iyo utiyanse, uravyumva, Bibiliya ivuga ngo igihe mwakizwa umwana w'Imana yaravutse muri mwebwe. Sivyo ga bene data? Yesu yaravutse muri mwebwe, mpwemu w'Imana yarakoze igikorwa cyo kubavyara mu mpwemu. Igihe mwavyagwa n'abavyeyi mwavutse mu mubiri, igihe mwakira Yesu mwavutse mu mpwemu. Una munsi mu buzima bwanje hari ibintu bibiri byama biriko birahagwanira igihe cyose. Hariho umuntu wanje wa kera, kamere kanje. Ako kamere kanje, uravyumva, gakomoka kuri Adamu. Uravyumva, na kamere kari corrompu. N'umuntu wa Bibiliya yita le vieil homme, umuntu wa kera. Ariko kandi mu buzima bwanje hakabaho ikintu cakoretse igihe nakira Yesu Kristo,
umuntu musha ari mu ishusho ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ubumana buri muri jewe, nikoreye la divinite. Imana yadushizemo ubumana bwayo mu buzima bwacu, uravyumva? Ni ukuvuga ngo ni umuntu wacu w'impwemu, uravyumva? Uyo muntu wawe w'impwemu, uravyumva, ivyo ashaka ivyifuzo vyiwe, Bibiliya ivuga ngo ivyifuzo vyiwe biri contraire y'ivyifuzo vya kameremere kawe. Tudasobanukiwe iki kintu bizotugora gushika kure. Uti gute? Iyo Bibiliya ivuze ngo twiyanke, hari abantu babitahura nabi nko muri izo za Amerika Latine, murambona abantu kubera kwibabaza ngo Yesu yavuze ngo abankurikira ngo biyanke bikorere umusaraba. Duhora tubona iyo himirije ko Yesu aja ku musaraba, abantu bagenda bapfukama bikomeretsa canke bakikubita inkoni canke bakimanika ku musaraba, bakibaza ko bariko barishushanya nico Yesu yakoze. Ariko kandi ico Bibiliya iriko iratubarira, niriko iratubwira kwigana Yesu muri forme, uravyumva, y'ibikorwa dukora vyo hanze. Ariko Bibiliya iriko iravuga, uravyumva, igihe je na wowe twemera yuko mu vyifuzo vyanje vyose mfise, reka nakumenyeshe ngo ivyifuzo vyose ufise muri kino gitondo, ivyifuzo vyose ufise ntibiri pure. Nasanze bigoye kwibwira no. Abantu benshi ntibazi kwiyankira, abantu benshi ntibazi kwibwira no. Abantu benshi rimwe na rimwe biratugora kuhofiza ikintu kamere kacu kariko karadusaba. Igihe cyose icyo nshaka ndashaka kukironka, ico wiyumvire ko ugomba kuronka ifo kukironka. Rimwe na rimwe tukanondera no kukironka mu nzira mbi, kuko tutigeze dusobanukirwa neza yuko ivyifuzo vyacu vyose ntibigororotse, ivyifuzo vyacu vyose ntibitunganye, bimwe bidutwara ahantu habi. Haleluya. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Abikorino bambere gice c'icenda ku murongo wa 27. Havuga ngo kandi ngwanya umubiri wanje nkawuhindura umuco, kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemegwa. Haleluya. Vuga uti ngwanya umubiri wanje. Paulo ngaho ariko aravuga ikintu co muri course, ariko kandi ndashaka kubabwira yuko, uravyumva, Paulo yatwigishije ikintu gikomeye. Yaratweretse yuko umubiri wiwe si ikintu igihe cose ico kimusaba. Bantu b'Imana, reka ndababwire, ntimushobora gusatisfeza ama apeti yose y'umubiri wanyu, ntibishoboka. Uzosanga, uravyumva, kamere kawe canke umubiri, uravyumva, ariko twikoresha izo langaje, umubiri wawe urashobora kugusaba impuzu, sivyo? Ugasanga waragusavye impuzu, ikoti yose ubonye, baserekana ivugira abagabo, ikoti yose ubonye, ntarinze kuvuga abadamu n'abakobwa, ikoti yose mbonye nkashaka kwicika gwanje. Nari mfise umuntu nzi yikunda cane, yari afise ibintu vyinshi vyiza, ariko igihe cose abonye umuntu yambaye ikintu ciza yumva ko gikwiriye gucika iciwe. Yarashobora gusanga afise ibintu bishikijana, akabona ofise kamwe gusa keza, agacata ngo kame, akensista, agatelefona, akensista. Ukavuga ati uyu muntu afise 100, je akani kamwe konyene mfise, ndagakuranywa rendi gushika dimanche. Iyo habaye event mikomeye niko nca nkubitako, ariko ni mu ndabire ashaka ko nakone ndakamuha. Uravyumva, hari abantu usanga, uravyumva kamere kacu kuntu tumera, tugira apeti y'ibintu vyinshi. Ukagira apeti y'impuzu, akabatika kuzura kagakwa gupasuka, kandi rimwe na rimwe nawe ukagira agapasuke uri kuri ya ndeta. Ugasanga abantu benshi bafise amadeni, baguma basinya pole sana abantu badandaza impuzu ziva i Buganda n'abadandaza ibirato, ariko badamu bakobwa barundi kazi bwana sifiwe sana. Ugasanga abana n'abaja kurangura ntibakija kurangura kuko telma mwabicishije amadeni, ntimushaka kwishura, kandi nigiye wafata amadeni suko wari ubuzi impuzu nshasha, ariko ushaka yuko chaque mariage bufise impuzu nshasha, chaque dot ufise impuzu nshasha, sivyo? Muko muratwenga, sivyo? Rero ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo jewe muri kamere kanje ndashobora kuba mfise ibintu nyotewe. Uravyumva, hariho abusanga afise anyoteye icubahiro, hariho usanga anyotewe ifaranga, hariho usanga anyotewe umukobwa. Uravyumva, abarengana bose mwararyamanye. Ariko ndigaho kukumenyesha muri kino gitondo yuko, uravyumva,
inyota ufise ya kamere kawe nizopfa ibaye satisfait, nizopfa ibaye comble. Uravyumva kuko kamere kacu igihe cose kama gafise ivyo kadusaba, kandi usomye Bibiliya ivuga ngo ivyifuzo vya kamere bidutwara mu rupfu. Nico gituma usanga utacitaba amatelefone rimwe na rimwe kubera amadeni ni menshi. Nico gituma telefone yawe urayinyegeza umudamu wawe kuko hari utumessage tuguma dukorokeramwo, uravyumva udashaka kubona, ugasanga uno munsi dusigaye dufise abantu bagenda muri douche bafise telefone, akinjira no munsi y'amazi yayimanitse ahantu quelque part kuko telefone yo yacitse ikintu kidakogwako kuko amabanga arimwo arugaye. Ariko uravye ivyo kamere mereka ukagutwaramwo, wacitse prisonnier, nta liberté ugifise, ntukiruhutse no muhira, uvyuka mwijoro gatatu bikanga ko umugore abisomye, ariko kandi ugasanga ntavyutse, ariko ukagegeza kuraba raba ico kamere ikora. Nta na rimwe kiza kitugwiriza ubugingo muri twebwe, ariko cama kidutera gutakaza ubugingo. Haleluya, Bwana asifiwe sana, Yesu ashimwe cyane. Rero uko bimeze gutyo onya Bibiliya nico nkundira Bibiliya. Uravyumva, urabizi iyo ugiye muri justice bagasanga uri coupable, uravyumva, nibagupropose solution, baguha igihano. Bavuga ngo uyu muntu ngo acira urubanza rw'imyaka 10 ningahe, bagupropose kugufunga. Ariko ico nkundira ubutumwa bwiza, iyo bunsanze ndi coupable, uravyumva, nibimpropose igihano canke gufungwa. Ariko ijambo ry'Imana iyo risanze ndi coupable, rimpropose alternative zimfasha gusohoka mu kibazo cabosha ubuzima bwanje. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Rero Paulo aravuga ngo umubiri wanje ndagerageza gute kuwucinyiza. Mbwira umuntu micati kuwucinyiza kwe. Uyu unya yari umuntu yamaze gutahura yuko naho yakijijwe muri kamere kacu turafise ibintu bitari vyo, turafise ibintu bitajanye n'ubugombe bw'Imana. Kandi ivyo bintu igihe cyose twovyirivra ko situation yacu ko imyaka igenda izorushiriza kuba mbi. Ariko igihe cyose nemerera Imana ikagira ico igomba gukora mu buzima bwanje, ya Mana icikora ikamya ijya nyota. Haleluya, bantu b'Imana, ndashaka kubashinga intaho no munsi muri kino gitondo, agakiza karabaho kandi n'Imana irashobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, muntu w'Imana, ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo harageze, uravyumva yuko vraiment wiga kwibwira no. Kuko ni mundabire uranywa cyane ugasinya, kuko naramenye ko ngaha mu Burundi mu bubare bwose barasinya, sivyo? Akabareka temera ko abantu basinya nikagira abakiriya. Rero wavyuka kwa mbere mu gatondo, udufacture tukaba turi mu biro, bakwishuza umuriyoni canke zibiri ugaharira ngo je binje nabinyoye. Ariko kandi ugeze mu mpwemu ya gatatu, uravyumva, waragize tourne, abantu bose urabasororera. Uravyumva, uno munsi facture ziza ari nyinshi kandi uri oblige kuziriha, sivyo? Ariko kandi naho uri kuraziriha, sivyo, ngenda kubwire yuko uno munsi wasize muhiri udatanze rasyo. Ngenda kubwire yuko nta rasyo utanga muhiri wawe. Ariko kandi urakunda Imana, uri n'umumambre muri life center peut-être, canke usengera muri ndi shengero canke byose nibiki. Ariko ngenda kubwira yuko iyo nyota ufise, uravyumva, ni nyinshi cyane. Uravyumva, ni nyinshi cyane kandi sinshobora kubona aho ushobora kuburi kuragenda. Uravyumva, naho wabukenye, naho wabutunze, iyo nyota ufise ntirikira guserva, irikira kudetruiza, irikira onona amagara yawe, kuko igihe cyose ivyo kameremere kipfuza bituzanira urupfu. Sivyo abantu b'Imana, bituzanira urupfu. Amina. Abikolosayi igice ca 3 ku murongo wa 3 n'umurongo wa 5, sivyo? Ku murongo wa 3 no 5 havuga ngo iki? Kuko mwapfuye, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bugize gute? Buhishanijwe na Kristo mu Mana. Haleluya, haleluya. Ubugingo bwanyu bugize gute? Bwagize gute? Bwarapfuye. Kubera iki? Aha Paulo ashaka kudekriva yuko kuva tumaze kumenya Imana twarapfuye kubijanye n'isi. Kuko ubugingo bwanyu bwagize gute? Bwagize gute? Bwarapfuye. Uno munsi muhishijwe muri Kristo. Uravyumva? Ariko kandi ngira mvuge ngo nimba ubuzima bwanje buhishijwe muri Kristo, hariho ama realite yo muri Kristo ntegerezwa ku experimenta. Haleluya.
hari ibintu byo muri Kristo bigomba kuba umugabane wacu, notre part. Haleluya. Uravyumva? Ku murongo wa 5 akavuga gute? Ku murongo wa 5 akavuga ngo nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubikose, no kwifuza iby'abandi, no gusenga ibigirwamana. Haleluya. Ariko kandi nimwice ingingo zanyu ziri mu isi. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Ndabizi ko itari message ishuhisha cyane, ariko bona sifesa. Tugomba kwica ingingo zacu, uravyumva, zikiri mu isi, kuko twahishije ubuzima bwacu muri Kristo Yesu. Ni kuvuga ngo hariho realite canke hariho ukuri ko muri Kristo Yesu. Muramaze kumva kenshi indirimbo ziririmba umwidegemvyo, turamaze kuririmba kenshi umwidegemvyo. Ariko abantu b'Imana, reka uno munsi ndakumenyesha muri kino gitondo yuko twakijijwe kugira ngo ducike abantu bagize gute bidegemvye. Haleluya. Vuga uti umwidegemvyo. Warubizi hari igihe duhura n'abantu rimwe na rimwe agashaka gukritika inzira z'agakiza, sivyo? Ariko kandi jewe sinibaza yuko hari ico bikumarira gukritika inzira z'agakiza. Uti kubereke? Tumaze gukizwa, Imana yarashize muri twebwe ubushobozi bwo gushobora kwankira umubiri wacu ico wifuza, kuko tumaze kumenya ko ico twifuza cyose kitari ico twarahagariza. Warubizi, mpora ndaba genda umuntu araba cyane amakuru canke akaraba televiziyo. Muze murabe ku mpangu z'abantu canke nko kuri clôture hajya nuko tutabigize. Hariho ibitegwa ushobora gushira hafi ya clôture, sivyo? Hama ugacushira kw'insinga, siko? Ugashira kw'insinga, hama ryashugwe uko rikura, rigenda rikura, rikurikira. Muriko muravyumva, murabibona? Uravyumva? Rero, jewe ndiko ndaraba, ndashobora kuraba, uno munsi vy'ukuri, bantu b'Imana, je ndibaza yuko abantu mukijijwe mugomba gushika ahantu mwipoza ama question ku bintu bimwe bimwe biri essentiel, ariko kenshi tudakunda gusurinya mu buzima. Uyo uri kuraraba, reka nakubwire, iyo ndiko ndaraba ndiko ndasoma magazine People, sivyo? Canke nkasoma nkabona muri chaîne banyereka ingene umusitare kana kabayeho, canke bakanyereka ibintu bimwe bimwe. Ngenda nakubwire ngo iyo turiko turaraba iyo turaba television, rimwe na rimwe television uravyumva ire influencer, canke ivyo turaba uravyumva bire influencer ejo hacu ingene hazosa. Uti gute? Ejo ni watera imbere uzoshaka gusa nk'ivyo wabonye. Rero nkuko reka nakubwire ngo isi irafise inzira zose zo kutumenyesha ivyo yemera nka model. Nimba uno munsi model ku mukobwa ari ukugenda wambaye ubusa, isi irabitwereka ikabipromotinga, ikavyerekana ikabipromotinga, ugasanga natwebwe no ngaha turabikora kuko niyo model yashizweho. Nkuko igitegwa gikurikira fil, uravyumva, ya ide canke kigakurikirana orientation wagihaye, niko ivyo tubona biratwe influencer, bigatuma ejo hacu hagira uko hasa, kuko vyaratweretse ingene tuzosa, uburyo bwacu nibwiyongera. Haleluya. Umunsi umuntu yarampaye ikaramu atavyonzi, arampa kadoyi ikaramu hari muri 90 combien, akiyo karamu sinari ndayizi, yampaye Mont Blanc, sivyo? Ni stilo, uravyumva bifise akantu kinza habo, uravyumva arayima. Ayimpa yavuga ngo kutambwiye merci cyane. Uravyumva ikaramu, je nawe menga ni ikaramu ya 500. Ngwi ni Mont Blanc. Nanje candigisha Mont Blanc. Uravyumva? Nukuvuga ngo ukutera imbere, sivyo, ukaba wararonsa ka information ka Mont Blanc, sivyo, nuzosubira gusinyisha bike. Uravyumva? Ucurondera Mont Blanc, uravyumva? Kuko icumenya cyose kikubwira ejo hawe ingene hazosa ni wabishobora. Rero umwanya umwe si bibi, ariko nk'abantu b'Imana tugomba kugira filtre, kuko hari ibintu rimwe twakira nk'ama modele bikatwerwanya kure ya modeli Kristo yatanze. Yesu ni modeli, Bwana sifiwe sana. Hari abantu bagomba kuvuga ngo, hari abantu bango Yesu ngo ni modeli, bakagira neza, bakagira udukorwa twiza bakorera abantu, bagafasha ngo na Yesu yarafasha. Ariko kandi je cyo nemera ubutumwa bwiza buvuga, Yesu ni modeli yanje kubijanye n'ibikorwa vyiza akora, kandi Yesu ni modeli nziza yanje no kubitusha kuri style de vie ndiko ndamena. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
rero igihe turiko turiga ijambo ry'Imana twerekana Yesu nka modele, ariko reka nabereke Yesu nka modele. Igihe isi tubwira ngo tugomba kwiyeklata, mpora ndaba mu makuru nkaraba uno munsi amageneration y'abajene bacu batandukanye kubera gushaka gusambuka baranyoye Amstel, baranywa Heineken, baranywa ibintu byose barabiheza birananirana. Bamaze guheza byose kubinywa, uno munsi tugeze rero mu myaka y'ama cocktail atandukanye, mélange. Nama nsoma ama revue uravyumva cyane mu bihugu vy'Iburaya, ubona abajene bariko bapfa kuko bamelange n'ibintu batamelange, bari no mu kunywa acide. Kubera iki? Kuko ivyifuzo vy'umwana w'umuntu no kwiyeklata. Umuntu ashaka ikintu gishasha, umuntu ashaka ikintu gishasha, umuntu ashaka ikintu atarapima, umuntu ashaka kuguta ku kindi kintu, umuntu ashaka kwiga iyindi forme y'ikindi kintu cyo mubeshaho gitandukanye. Kumbure si mwebwe, ariko kumbure n'abandi. Ariko karaba mbega umuntu azoshika ryari avuge ngo ndahaza. Niyo hantu rero ubutumwa bwiza buduchallenginga bukatwereka yuko satisfaction yawe iri muri Kristo Yesu. Niwe aza agakombla vide, niwe aza akakumara inyota. Ariko kandi bivana n'ingene wamwakiriye, n'ingene washatse kumukurikira. Hariho abantu bakiriye Yesu Kristo. Aha anya nico Paulo atangura kwa aborda muri chapitre 2 y'Abaroma. Iyi adressa rero ku bantu bakijijwe. Hariho abantu bakiriye Yesu Kristo, ariko ubuzima bwabo butariko burevolue. Hariho abantu bakiriye Yesu Kristo, uravyumva ubuzima bwabo ari sujet ya confusion mu maso y'abantu benshi. Siko kabene data. Ariko ni undabire iki kintu, uravyumva, reka ndakwereke. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uzosanga dufise ibintu byinshi batwigisha yuko twokora tukanezererwa cyane. Uravyumva byinshi cyane, liste ni ndende ntitwoyivuga ngo tuyiheze. Ariko bantu b'Imana, Yesu modeli yiwe atanga atwereka, Yesu atusha point iri crucial ku mwana w'umuntu. Avuga ngo ndi washaka kunkurikira wiyange. Nukuvuga ngo Yesu yaje mu buzima bwacu hatangura kwinjira ikintu kwita conflit ya position. Kuko Yesu aje mu buzima bwacu ntashaka kugabanganya nanje kubajanye n'amashwa. Nimba unyakiriye ni wiyange, wikorera umusaraba wawe nkurikire. Uno munsi nta kintu na kimwe twosanga kitwigisha kwiyanga, nta na kimwe. Ahubwo ibintu byose bitubwira ngo vyinshi kuri jewe, nyongera, ni mu nyongere, ni mumpe, nakajya ni mukazane, nakajya ndagashaka. Ariko kandi ugasanga muri iyo course yo gushaka, uravyumva, uko nshaka nkashika kuri iki niko n'inyota yanje yiyongera, siko? Ariko kandi Yesu akavuga ngo ni washaka kunkurikira iyanke. Muyandi majambo kwiyanka bisobanura ngo deposa, uravyumva, deposa volonté yawe, shira hasi ivyo ushaka, hagarika kwirongora, hagarika kwibera Imana, kuko igihe wirongoye witwaye mu vyo ushaka. Kandi nganabwiye yuko Yesu ntavuga ururimi rw'idini, Yesu si umunyedini, ariko Yesu avuga ururimi ruri authentique, ruri réel, ubugingo, vuga utubugingo. Reka ndakigusobanurire neza ncengenda kugiherezako. Yesu avuga ubugingo abantu b'Imana. Kandi nico gituma rimwe na rimwe abantu batabitahura. Deni yabivuze mu gatondo mu nyigisho. Twe hari ibintu twakuriyemwo, uravyumva, kandi rimwe na rimwe idini riragahera riragapfa mu izina rya Yesu Kristo. Idini ni ikintu kigaragaza kwimita. Narabivuze, naragasomye ku munsi wa Mungu ngo ivyo bakora bifise apparence y'ivy'Imana, bisa n'ibintu vy'Imana. Ariko ikintu ushaka kurangiriza ko ndiko ndavuga ni ikintu gifatanye n'ikintu citwa ubushobozi. Vuga ubushobozi. Warubizi nta kintu harakenewe ubushobozi kugira ngo je mpinduke. Nukuri ntiyagire umuntu azokuremeka ama principe kugira ngo duhinduke, harakenewe ubushobozi. Principe zirashobora kumfasha kumenya aho ndiko ndasabwa kuja. Principe zirashobora kumfasha kuronka umuco w'ivyo ndiko ndasabwa. Ariko igishira mu ngiro principe n'ubushobozi Imana yonyene ishobora kudeclencher. Nasanze atakintu gishobora guhindura umwana w'umuntu. Kumukubita cyane ntahinduka, kumuboha cyane ntahinduka. Oya, ivyo byose nigishobora guhindura. Ariko ikintu natahuye Yesu avuga mu butumwa, kandi Paul ariko arashaka kudevelopa. Paul mu kwerekana yuko humanité iri muri esheke, ashaka gushira en évidence le besoin dufise ya Kristo. Narika abivuga ngo turagowe ngo ibara riraguye ngo ariko abitubwira ngo tutahure yuko bwa bundi Yesu nibuye ry'imfuruka rikenewe kugira ngo rishigikire inzu ntishobora kubakwa andehori y'iryo buye.
none Yesu ni gute agomba gushigikira ubuzima bwanje nk'imfuruka? Uravyumva? akabushigikira ni gihe tumwemerera ko aduhindura. Haleluya, haleluya, haleluya. Bantu b'Imana, reka mvuge gutya, jengera nje kurangiza, sivyo? Ntidusubira no gusoma, ariko reka mvuge iki kintu. Birakenewe ko duhinduka. Haleluya. Ndibaza ko hariho invitation y'Imana ku buzima bwawe bwo guhinduka. Kandi Imana ntitubwira ibintu bidashoboka, itubwira ibintu tuyemereye ishobora gukora mu buzima bwacu. Haleluya. Ariko harakenewe ko duhinduka. Sinokwemera yuko Yesu gusa akiza abagwayi tukabona bashinga intahe bakize, agaha abana abagore byananiranye ko bavyara. Sinibaza yuko ibikorwa Yesu akora by'ibitangaza vyiwe bihagaze mu gukiza ingwara n'ibindi bitangaza no kubaha ubuzi no kubahindurira ibintu. Ariko ndizera neza no musi muri kino gitondo yuko Yesu afise n'ubushobozi bwo kumpindura. Kuko reka nakubwire, Jean chapitre 8 verset 36 iravuga ngo celui que le Fils a franchi, il devient réellement libre. Umwana abohoye acikwidegemvya pe. Haleluya. Umwana abohoye acikwidegemvya pe. Bisobanura ngo iyo umwana w'Imana akubohoye, ebana hariho evidence, hari ibimenyamenya yuko ubohotse. Turabohoka kamere kacu, turabohoka influence y'isi, turabohoka vya bindi bitubuza kubaka neza, turabohoka vya bindi bidutuma tutagira imigenderanire myiza n'abantu, turabohoka na za ngeso zatugoye, uri umuntu w'ishavu, uri umuntu akubitana imitwe, uri umuntu yiyumvira nabi, uri umuntu akritika igihe cose, uri umuntu atakinda zikora atari ikintu kibi, uri umuntu yimvira nabi, uri umuntu afise ivyipfuzo. Yesu igihe yaza yaracalenjinze abanyedini abashiraho defi mu maso, arababarira. Ngeravuye ngo Yesu yagize conflit n'abantu atarabapagani ahubwo abizera. Igihe kimwe araza baramubwira ngo mwami mwigisha abigishwa bawe bafungura badakaravye. Kuko aba bantu bari barakira ivy'ubutumwa bwiza buvuga, ariko kandi bavyakira mu gitutu c'ivyakera, bavyakira mu buryo bw'imigenzo. Baramenya yuko mu vyagezwe vya Mose atamuntu afungura atihumanuye. Gukaraba amaboko cari ikimenyetso cyo kwihanda pure. Yesu aje abigishwa basimbira kunjya badakaravye. Abanyedini babonye bati turamutoye ikosa, mwigisha abantu bawe bajya badakaravye. Yesu yanyagira intambara ihagaze kuri iki kintu. Abantu nibigeze batahura neza objectif yiwe yo kuza. Arababwira ati icica umwana w'umuntu si icatamira, si cyo kimusuya. Uko niko mwabisobanuke mu gihe ca Mose, ariko kandi icica umwana w'umuntu nikimuvamwo. Yesu agashaka gushira importance, agomba kubereka mwebwe mwubahiriza amategeko, mwe mwubahiriza ibimenyetso, mukubaha iminsi mikuru, ariko mu bugingo bwanyu ntimubohotse. Mufise pratique religieuse zibaha kubona kumenga muri abagororotsi, ariko ofo indani muri mwebwe nta kubohoka kuhari. Ikindi gihe arababwira ngo mwamva mwe, ababwira ngo meze nk'imva zisize akarangi ka blanc hanze ziri dekore, ariko indani mwarapfuye harirabura. Kuko Yesu yababarira ivyo bintu nuko idini rizana specialité yo gutravaya ma aspect extérieur. Idini ni ikintu kiza n'umuntu ukabona ibintu byo hanze arazi kubitunganya, ivyo kwifata n'ivyo kuvuga aciye bugufi. Kera twe tugikizwa baratuje kwambara jeans turazikura, urabona ngene aho nari nonze no kushigene nonze ubunya bagaca kwambika jeans ugacu isobeka. Uravyumva? Kuko itisi bamba ugakura jeans. Uravyumva? Kuko igihe cyose idini rizana ritavaya l'aspect extérieur, rititwararitse kukubohokanya kuri kwindani. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ugasanga umuntu ngo ngune musingo ni kwipasika, uyu ni ngo ngune musingo ni mwikarema, yo ngo ndari inyama gwatawe kwihekenya, ngo ndayiriye ugacuja muri pause ukaraho kugiciro. Kubera iki? Kuko
satani n'umuspecialiste, naho dushaka gusenga aradupropoza ikintu gisa n'Imana ariko atari Imana, akadupropoza idini ni systeme y'abantu itumbereye uravyumva kwimita ivy'Imana, kubera habuze ikintu kiri réel c'ukuri kizana freedom mu bantu bakeneye y'ukuri. Yesu giye kimwe bagira bica umugore ngo n'umumaraya bamutera amabuye, Yesu arababwira akajambo keza, utarakora icaha. Muri tradiction y'ikigiriki si icaha icyo cyose, utarakora icaha nk'ico uyu mugore cyo gusambanya namutera ibuye. Mu yandi majambo bose barabasambanyi batarafatwa. Ariko kandi uyu mugore bagira bamuha n'igihano cabo, kuko aho fleta faiblesse zabo uravyumva bakorera mu kinyegero, bagira bamwicisha amabuye. Yesu ababwiye iryo jambo ngo bose basubira inyuma. Imana irakampezagira bajya abantu bose basubira inyuma, kuko bararegwa nuko atacigeze kubafata. Rero Yesu yagaragaza imisi yose kuvana ibintu mu bintu biri compliqué, bitari vrai, vyo kwinyegeza n'amahypocrisie, kugira ngo azane abantu imbere yabo responsabilité ziri réelle. Mbega murabona ko muri besoin. Vuga uti idini riragahera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Idini rituma abaririmbyi nk'uku ko ba Polinere. Narabonye abantu batangura ama eglise bakatubwira ngo ntanguye eglise mfise ama instrument, utanguye eglise ufise ibikoresho, abantu baraza. Narabonye abantu abaririmbyi ya Polinere abaza ahora bafasha, bagerageza kurondera ikintu gishasha bazana mu nzu y'Imana, ariko bakarondera ikintu gishasha bazana mu nzu y'Imana mu guhindura, mu kugira arrangement y'indirimbo, bakavuza ama partition gutya, bakavuza gutya, uw'ingoma kabidudura cana kabihagarika. Uravyumva abantu barondera ama effet. Narabaye mu manama y'abapastori, abantu bimvira ingene bakora kugira ngo abantu bagume mu ishengero, abantu bakiga rimwe na rimwe mbe ni gute twotwenza abantu kugira ngo bagume mu ishengero. Ugasanga uno munsi idini rigerageza guforma, idini rigerageza kubaka ibintu, idini rigerageza kugira ama systeme yo entretenir le peuple de Dieu. Ariko iyo ubutumwa bwiza buriko buravugwa, ivyo Yesu ariko aravuga, Yesu ntiyariko aravuga ibintu vyo kutwantretena kugira ngo tugume ngaho canke biryoshe. Yesu ntiyariko arashaka kutuzana mu arrangement y'imiziki ngo twumve bishushe biryoshe. No, Yesu cyo ashaka gukora mu buzima bwacu, aravuga ngo uyu mwana ahaye ubwidegemvyo acika uwidegemvya pe. Ico Yesu atumbereye ku buzima bwacu si ibintu biri fabrique canke sophistiqué canke biri imite. Ico Yesu ashaka gukora mu buzima bwacu, ashaka kutubohora vya kweli, ashaka gukora mu buzima bwanje, ankuremwo ubwibone bwose, ankuremwo kwishira hejuru kose. Uravyumva hari igihe usanga mu buzima bw'umuntu hariho kwishira hejuru, hari igihe usanga umuntu akikujwe n'abantu baguma bamutazira gusa. Uravyumva umugenzi atakubwira kuri wa grave ntari mu bagenzi bawe, ukikujwe n'abantu bakwadora kuko wowe wacitse Imana. Ariko kandi iyo adoration ihere mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kuko Imana irashobora no kukubohora iyo nyota y'icubahiro ufise, ikayigukuramwo, uravyumva, ikaguha guhazwa nayo kandi no kwishimira muri yo. Yesu ashimwe abantu b'Imana. Yesu ashimwe. Ntidushobora kwigana ibintu vy'Imana, ntidushobora, reka nababwire, naho twokwigana ibintu vy'Imana haragera igihe bikadupomokana, tugafatwa, tugashigwa habona. Ariko kuri uyu mugoroba ndashaka kuvuga ngo Yesu arashaka kutubohora vya kweli. Haleluya, haleluya. Yesu arashaka kubohora abantu biwe vy'ukuri, arashaka kubohora. Nico gituma langage ya Bibiliya ivuga ku bugingo. None wonye explica gute? Urakijijwe, uracaboshwe n'ingeso zari zikuboshe mu myaka iheze, urakijijwe, uracafise ibintu vyakunaniye kuvamo birakuziritse. None ndakubaza, Yesu vyaramunaniye? Yesu vemo vyaramunaniye gutusha aho hantu haramunaniye pe, haramwankira. Kuko dimanche navuze ngo ikintu kizana gukomantara ku mutima canke ico twita incredulité nukuronka umuco. Uravyumva, umuco kukuzamwo ntuwakire, bidevelopa incredulité mu buzima bwawe. Haleluya. Rero aya majambo twasomye, Paulo yaravuze ngo umubiri wanje ndawica, ntabikora mu nkombe ziziwe. Reka nababwire, gukizwa su kwigirisha, sinifata ngo gukizwa su. Imana ntiyatubwiye ngo nimwifate ngo nimukora ivyaha, sivyo. Imana tuyemereye iratubohora, inyota wahorana ukavuga uti sinumvigene nta kinyote wiki kintu.
kujya bamwe muri mwebwe mwakijwe Imana ikabakiza inyota z'ibintu bimwe mwe mwahora mugenderamo, kujya nyene yabakijije niko iri capable no kubakiza n'ayandi n'ibindi bibazo, igafixa ibintu psychologique bibaboshe vyo muri kahise kanyu, ikabigira gute? Ikabihindura. Haleluya, haleluya. Muri kino gitondo ndizera ko Imana ishobora guhindura ubuzima bwacu. Haleluya. Muri kino gitondo ndibaza ko Imana ishobora guhindura umuntu. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Ndashimira Imana uburyo twarezwe mu gakiza, ntitwarezwe n'umuntu adushira ko amategeko, twarezwe n'umuntu atwigisha ubushobozi buri mu Mana. Haleluya. Ariko ndagomba no musi muri kino gitondo gushingira nta yuko birashoboka ko ubuzima bwawe buhinduka. Birashoboka yuko Imana iguhezamwo inyota y'umubiri itari kira kujana ahantu hakwahanje. Haleluya. Nimba uvyizera uvuga uti amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Ninda ari ngaha avuga ati vy'ukuri ndazi ko umwana w'Imana arabohora. Haleluya. Arabohora. Haleluya. Arabohora utuntu tw'indani, araguhezamwo inyota, uravyumva? Araguhezamwo ivyo si dini, ivyo si migenzo. Reka ndakubwire nasanze biraruhisha cane kwinyegeza abantu, biraruhisha cane kwinyegeza abantu, biraruhisha cane gukina amakorosi n'abantu. Oya, niwemere uze ukumeze, hamuvuga uti mwami wanje hindura ubuzima bwanje. Haleluya. Ariko ndashingira nta Imana yuko izoguhindura vy'ukuri. Haleluya. Nico gituma Yesu yatanze urufunguruzo rusa n'urugoye, avuga ngo ushaka kunkurikirana iyanke. Kwiyanka bisobanura iki? Kwiyanka no kuvuga ngo Mana ndemeye ico uzoshaka ko cose nico kizokoreka. Reka kulegitima faiblesse zawe. Hari n'igihe usanga wiyantura n'abantu bakubwira yuko ata problem. Narabonye n'abakristo bahumurizwa n'intege nke z'abandi. Intege nke z'abandi je ndizikwiye kumpumuriza, sivyo? Ariko kandi urashobora kuba ufise abagenzi mugwaye kumwe, abo mugendana mufise faiblesse zimwe, ni kategori y'abakizwa ariko mufise faiblesse musangiye. Iyo rero mwicaye murakorektiona, muraremeshanya, muravuga abaraye bakoze amagafe ngo wumvise na ntuze ngo bamufasha duza urupango. Uravyumva? Ugasanga izo nkuru zirakuremesha ko zikwereka yuko na wa wundi ari karakwigisha ari faible, sivyo? Reka nakubwire na jewe jo naho usanga mu makosa ntivyanira ivyo ndiko ndavuga. Uravyumva? Ntivyanira ivyo ndiko ndavuga, ibi ndiko ndavuga nukuri ku buzima bwawe kandi no ku buzima bwanje. Birakuraba kandi nanje birandaba. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ndashaka ko experimenta. Nimba Imana ifise ubushobozi bwo kuzura abapfuye, ndizera ko ifise n'ubushobozi bwo guhindura ingene jewe nsanzwe meze. Nibaza ko ifise ubushobozi bwo guhindura kamere kanje. Nimba idashobora kumpindura, ndayicishije mu ijisho. Nimba ubushobozi bwa Yesu butusha ku bintu byose, ba Yosuwa barahagaritse ibintu, abandi barakoresheje ibitangaza, abandi baruguruye amazi. Nimba ubushobozi bw'Imana bukora bijya bitangaza byose, mbega ntibushobora no gukora igitangaza muri jewe bukankuramwo inyota mfise y'isi? Ntibishoboka. Ntibishoboka. Uravuga ngo urakunda Imana, urakora Imana, urafise ibintu byinshi ukorera Imana. Fine. Waragize neza kugira ivyo ukorera Imana muri rujya ruhande na rujya ruhande. Mbega niworeka Imana nayo nikagira icikoze no kuri vya bihande na vyone. Kuko reka ndakubwire ngo ukuyikorera, ukurushiriza kuja hejuru, ubuzima bwawe buratemanya de la faiblesse ya evangile. Kuko igihe urushiriza kuduga, ariko intege nke zawe zikarushiriza kukuniga, ukarushiriza kuba muri servitude. Bantu b'Imana ngena nabwiye ngo twakijwe ngo tube libre. Yesu yadukije ngo tube abantu bafise liberté. Vuga tubwidegemvye, umwidegemvye. Haleluya. Yesu yambohoye kugira ngo mbe n'uwidegemvya kucaha. Sinshaka ibintu bimboshe mbona katari vy'Imana. Ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ndavyanka gute? Ndabizana ku musaraba, mu mutima wo kuririra Imana. Uravyumva? No mu mutima uravyumva wo kwigishwa aho nkorera ayo makosa, kugira ngo nirindi ikintu cyose kiza kuncafuza, kuko ego yarambabariye yarangiza uwera. Ariko kandi nukuri reka ndabwire abantu b'Imana. Imana ntiducira urubanza, twarakijijwe, turabanyantege nke, ariko sinibaza ko Eglise ari club y'abanyantege. Nukuri mugende musome Bible, musanga Bible ikihamagara club y'abanyantege. Ago Bibiliya ihamagara abanyantege nke ikabahindura abanyenkomezi, ikabambika ivy'ubumana. Haleluya. Bagakorera Imana mu bushobozi bwayo, ariko apana ubushobozi bubonekera ku byo bakorera hanze, ariko n'ubushobozi bw'Imana bubonekera ku kuntu bagenda babohoka ku munsi ku vyerekeye ubuzima bwabo. Nkahagarara nkashimira Imana, Mana warambohoye
iki kintu vema cari kinyononye cari kincafuje warambohoye vrema nta témoignage inganiyo kandi nibaza yuko uno musi muri kino gitondo ndangiza ndashaka kubwira ngo ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu uravyumva kimwe mu bugombe bw'Imana ku buzima bwacu nuko iragomba gukorera muri twebwe haleluya hamina kugira ngo idutransmete ama valeur yayo uravyumva ni waja mu idini tuzobikwa impose tuzovuga ngo ni mwambara amakanzu maremare agereza hari uravyumva kandi mu mutwe uhenye uravyumva ni waja mu idini tuzokubwira uravyumva uyambara igereze hajya anya ejo kwibarara tugusange igereza ngaha wayidugije telma kuko urarushe narya kanzu wari wambaye rero apremidi wambaye repose uravyumva kubera iki kuko biriko birakuremera twebwe hariho discipline ngaha dushiraho ariko kandi discipline yo mwishengero nibiki ivyo sivyo garanti yo kubohoka kandi sivyo bitwemeza kumeze neza kuko tutadapte kuri style usanze hano hantu ariko ikintu ndiko ndashaka ko tuhoshesha mu mutima wacu cukuri nuko bati Mana je ndashaka yuko vyukuri unkiza mwinyota y'iki kintu wewe ndashaka kubikora sishaka kubikora kuko abantu babinsavye sishaka no kubikora kugira ngo nezereze abantu ako ndashaka yuko inyota uyikamya niko Yesu yabwiye wa mugore afise abagabo 6 aramubwira ngo ayo mazi uzokwama uyanywako abagabo uzokwama ubahindura ntare muzopfu bahaze ariko uwo jewe mpaye amazi nukuri ntasubira kuja kurondera ayo mazi ukundi ntasubira kuja kuri ayo mariba ukundi bisobanura ngo Imana uravyumva tumaze kumunywako uravyumva yatumaze mwinyota y'isi iri muri twebwe haleluya ndakwifurije ngo mpwemu yera umwemerere aguheze mwinyota y'isi haleluya kuko iyo nyota imisi yose itwara ubuzima bwawe ahantu hatariho duhaguruke dusenge haleluya